Yes, ndaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagenda ziko muri benshi mudukurikirana aho kandi ndetse mwana dukunze of course munadukundira bino bikorwa byacu dusangwe dukora. Amazina nje ni Star Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. ndi ku kazi anyway. Muri kano kanya nkabandi neza na neza nubita mu Ruyigi, ndi kuri centre Ruyigi neza na neza mu kibanza kidasanzwe, kibanza gisa neza cyane. Murabona ko abantu bariko baraza ku bwinshi. Ano musi novuga yuko n'umunsi udasanzwe. Turi kumwe nande, turi kumwe na Mama Africa, Mama Burundi, Nkome Dame, umama dukunda cyane, umuvyeyi wa twese, umuvyeyi novuga yuko atureze neza, umuvyeyi novuga yuko atureze muri condition nziza cyane. So navuye mu gisagara cya Bujumbura, je nka Star Boy, turi kumwe na Star TV. Star TV murabizi ko ibayeho kugira ibereke amakuru yose abera hano mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. So muri kano kanya rero aho ndi nahantu hagiye kubera lancement y'ibikorwa ya formation, lancement yarabaye officiel ya kino gikorwa kigiye kubera hano. Sinza kuvuga byinshi, sinkunze kuvuga byinshi, ndakubwira ati ibikorwa byanzanye hano kumbure ukavyiyumvira. Je sinkunda abantu bavuga ngo jewe je nkeneye batoma. Mukanya muraza kubibona mwibere batoma, murabizi. Rero inyuma yo kutahukana agashimwe kadasanzwe yahawe na Nations Unies akava mu gihugu ca Gabon akaza hano nkuko yabivuze yuko hari ubushimwe bwinshi agiye kubona, agiye kuronka. Murabizi iyo umuntu ariko arakora neza cyane arashimirwa. Rero mu gihe umuntu ariko arakora neza agashimirwa au niveau mondial ugasanga Toto Moya aratwaya ku gashimwe, ucuvuga ati uno muntu ariko kazi kabisa, uno muntu ariko arabikora neza cyane. Rero murabizi igihugu cyacu ni cyiza cyane, mu gihe ari cyiza cyane dukomeza gukora cyane kugira gikomeze kuba cyiza cyane. Amazina nje nakubwiye ko ari Star Boy, naje kukubera ijisho, ni muri umukunzi wa Star TV. Make sure ko amaze kora sabone kumbure ube umuntu novuga yuko afise full access yo kubona ibikorwa vya Star TV. Aho turi ni mu Ruyigi. Mu Ruyigi ni heza cyane, hari klima nziza cyane, hasa neza cyane. Bambwiye yuko nivyo kurya vya hano bisa neza kabisa, binaryoshe, bimeze neza. Of course rero ndahantu mukanya Mama Africa, Mama Burundi agira akorere ibikorwa. Ni byinshi cyane tuza kumenyera hano, ni byinshi cyane, ariko icyo no kubwira no vuga ati wait and see. Nkaca mvuga ati let's go. Muri byose tugushimira twese ko
Uraza tumushimira twese byateguwe byose uze baraza mutugira neza amajambo yateguwe inyigisho zateguwe eka n'ibindi byiza byose byateguwe mwami uze kubana navyo urakoze mwizigirwa icyo twase nazwe kitakuva ko uratugira neza amashimwe n'ibindi byose nibi byawe twese tugize mu izina rya Yesu Kristo. Kumengo murakanye kandi nyankanya mu gutamba mugashuhije karashuha mufate ibyicaro urakoze turagasubiramo. Nyene icubahiro Mana mushobora byose, nyakubahwa mushikiranganji mu byo mujejwe harimwo iterambere intwaro hagati, nyakubahwa mushikiranganji mujejwe indero mu mashure, nyakubahwa mushikiranganji mu byo mujejwe harimwo ibidukikije indimo n'ubworozi, nyakubahwa mutambukanyi w'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Buhumuza, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Burunga, banyakubahwa murongoye amakomine ya Bweru na Musongati, banyakubahwa murongoye ibisata bitandukanye ngaha mu gihugu, banyakubahwa murongoye n'andi mashirahamwe atandukanye, banyakubahwa mwese muri ngaha mwese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro n'iterambere mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbere ya byose banje gushimira Imana yo yankundiye gusubira guhonyoza ikirenge aha mubona mpagaze ndi muzima kandi ndi uwo Imana yateye iteka nkaba ndi ico ndi uno munsi. Impamvu kandababwire impamvu mvuze uko, kubwo abana b'abantu nari kuva ngahantu ndi kiziga mugana havuye ndi muzima kandi ndahagurutse ndi muzima. Jewe narize ngaha kuri Seruyigi nahavuye mu kwezi kwa11 mu 1993. Ico gituma nshimira Imana cyane kubona siyo guhonyoza ukuguru ngaha ndi muzima n'ivy'igiciro kinini ku buzima bwanje. Dushimira Imana. Nkuko mwagiye murabibona ku butumire, turi hano kugira ngo dutanguze icese ibikorwa byo kwigisha abene gihugu begereye ahegeranirijwe bene wacu bava mu gihugu kibanyi ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Turi ngaha anye kubijanye no kwitunganiriza imigambi kugira ngo biteze imbere, kuko bateye imbere natwe biraduhimbara kandi n'igihugu naco nyene kiratera imbere. Muri make rero biramaze kwigaragaza ko kenshi imiryango yegereye ahegeranije izo mpunzi baragira ibibazo bimwe bimwe na cyane cyane bifatiye ku mikoro make
kugira ngo babashe gutera intege bene wabo no kubashigikira kugira baronke ibyo bakwira kugira bashobore gusabikanya babereke wa mutima rukundo wa mutima wamwe uranga abarundi. Nico catuzanye uno munsi kugira ngo twigire hamwe ikizotuma abegereye mu kibano bosha kuronka ibibabeshaho ndetse n'ingene bashaka gukingira ibidukikije. Naco gituma mubona aba bashikiranganje bari ngaha baje kudushigikira kandi natwe biraduhimbara. Turahimbagwa cyane, turabona ko ibyo amashirahamwe yacu akora tudatamba twirorera. Nico gituma twese hamwe duhagurukire ikibazo kiduhanze. Ikibazo kiduhanze twese ni iterambere, kandi iterambere ritegerezwa gufatirwa ku bidukikije. Mboneyeho no kwishura nyakubahwa Buramatari ku gisabo yavutse. Jewe nk'userukira ishirahamwe Umugiraneza kandi nkaserukira n'ishirahamwe ryo kwinonora imitsi Pazapa, aho onye hariho ibintu bidakunda ko umuntu aza arivuga mugarika nivuge ko Imana ntiteka. Nkaserukira urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi rujeje iterambere. Mu iterambere rero harimo ibidukikije, harimo akayaga keza. Rero negenda basabe mwese muri ngaha twiha umugambi wo gutera ibiti kurya musozi twabonye umengo baraharimye kandi ari ahantu higeze ibiti. Jewe ku bwanjye ndabigize umwitwarariko kandi nze ko mwese mubigize umwitwarariko. Aho abajejwe kugira imigambi y'ibikorwa vya misi yose vya OPDD na Mugiraneza n'abari mu nzego z'ishirahamwe ry'abanonotsi Pazapa intambwe ku yindi, nibaza ko baravyandika. Nibaza ko twoca tukwakwanya tukabitera imvura itaracika kugira ngo mu mwaka uza nk'uno munsi tuzobe dufise ico twiratira hamwe twese twashitseko kuri bino vyigwa turimo. Haba nifuza ko muri ivyo biti tosha gushiramwo n'ivyamwa, ntidutere ibiti vy'inkwi gusa, tugwize ivyamwa. Ababijeje bo turabira ibikunda ngaha anye muri no ntara ndetse no mu zindi ntara zageze zirabakira bikaba ari byo duca dutera. Rero ngarutse kubijanye n'abegeranijwe, nagira ndabwe ko iyo ibitigiri bibaye byinshi by'abantu begeranijwe hamwe, na cyane cyane nk'impunzi zitaba zizi iyo ziva niyo zija, harabaho ibyo musanga byiyongereye, na cyane cyane ubukene bufatiye ku nkwi zo gukoresha. Burya naho abantu ibyo bafungura badafise inkwi, badafise ababaha impanuro z'indemeshanyo, byo byose bica bigorana. Nico gituma rero abantu ba mbere yo kwifata mu ntoki ari mwebwe miryango myiza, miryango mu kibano yabo. Ndashima cyane abanyaruyigi nk'umuntu yabayemwo n'abantu bafise urukundo cyane. Turibuka ko twaratoye ko tugiye kuva mu mazi muri Sanzu, muga tugiye kurondera imyumbati yo guhekenya hariya hejuru ya Sazi, kandi twataha twikoreye neza nk'abantu amazi aremereye mu tudobo mugari imyumbati. Nico gituma n'Imana yabitumberejeho tugatagurira ngaha. Murafise urukundo. Rero ni muri iyo ntumbero Fondation Bonax Mugiraneza ifadikanije na Fondation Rona irongowe na nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro arongoye igihugu
ca leta iharanira demokarasi ya Kongo, nyene icubahiro Denise Nyakeru umutambukanyi wiwe, banza mukomere amashi. Kaje ndamukomera yiwanje ni make mu kumushimira twiyumviriye gutanguza twariyumviriye gutanguza uwo mugambi wo kwigisha abenegihugu begereye aya makambi y'impunzi ibijanye no kwituganiriza imigambi, kubigisha imyuga itandukanye, kubakarihiriza ubumenyi ku bijanye n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito nk'impene, intama, inkwavu, kugira ngo bibafashe mu buzima bwabo bwa misi yose. Sivyo gusa, twariyemeje no gufasha abana 10 bo muri iyo miryango mu kibano. Aha mu Ruyigi hazova abanyeshuri 5, hariya hirya naho nyine abandi 5, hari iwawe 5. Muri abo bana tuzobafasha ku gisata kigira 2 c'amashure yisumbuye, bagiheze tubarihira amashure, ivyambagwa, ivyo bafungura, kubavuza ndetse n'ibinyobwa kubera amazi arahari meza. Tuzobarihira ico gisata cose. Rero tuboneho no kubwira ababijejwe ko bodutorera abana bantaho nikora vy'ukuri kandi bafise ubumenyi bukwiye mu mashure, kugira ngo bazove hariya baza bababera abaserukizi beza mu ntara bagiye bavuyemo, kandi turizera ko bashobora kutubera abaserukizi beza no mu bindi bihugu. Maze ko Francine avuka muri kano karere. Ibyo niyo umugambi dufise kuri Fondation Bonne Action mugira neza hamwe na Fondation Rona, kugira ngo tugume dutezanya imbere. Muhava mwiyumvira muti none uwo mugambi waje gute? Ko umwe ari umurundi kazi yashinze ishirahamwe mugira neza, undi nawe akaba urahajya hakurya yashinze iyo shirahamwe Rona. Twege tubanye nk'abavukana muri Afrika, dukorera hamwe, dusanzwe dushigikirana. Murazi ko dufise n'ishirahamwe ry'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu muri Afrika rijejwe iterambere. Kera ryari rijejwe amagara y'abantu ku bijanye n'ikiza sida, mugubu rijejwe iterambere muri rusange. Mavero mutangazwa kubona tuguma tuvuga abahajya hakurya muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Twaravukanye, tuvukanishwa no kubabanyi, cha tuvukanishwa n'iryo shirahamwe. Rero turizeye ko uwo mugambi wo kwigisha abenegihugu begereye amakambi y'impunzi ibijanye no kwitunganiriza imigambi uzofasha kugira ngo abenegihugu bikenure kandi bagwize ubuzi, eka ndetse bahe n'ubuzi n'abandi. Ibitungwa bito bito n'umutahe udateba kunguka, ndetse biroroshe nuko umuntu yokorera uwundi mugambi ugaca usanga urabaye munini uhereye ku bitungwa bito bito. Murakunda kumva nyene icubahiro umukuru w'igihugu avuga yuko inkoko ivyara inka. Abatabizi, inkoko iberuye ubuswi urabugurisha ukagura ingurube ikazana ibibuguru byinshi ukabidandaza, uca usanga iraro ryagutse. Ibi ndabishimikira ko kubera hariho abantu bahabwa inkwavu bagaca bazirya. Twagiye turavyumva kandi muri buno burere hari ahantu baba baraziriye, mugabo byonye nta kibiyemeza ko ntavyo nagiye kuraba. Mugabo je nzoraba neza uwo mugambi nitangurije. Ntumuce mugenda muzike, muzorya umusesekara
zobusigaye kuzo mwadandaje mugabo mugume musigaranye mwiraro kubera naho nyene mubaye bwishi nase ko muzirira rimwe ntimumere nk'abandi bazi ko inkoko ariyo kudandaza amagi arayo gushora abana ntibafungure ntimuzozirire rimwe mugwize amafaranga ku mufuko kugira ngo muyakoreshe imigambi y'iterambere muzosanga ari ibintu by'ingirakamaro bizotuma muguma mwibuka uno munsi dukorane ngaha. Ibiroro birasaba ubwizigirwa bukomeye ndifuza ko abantu bose bagiye gushikirwa n'uwo mugambi yuko botubera imboneza koko babera akarorero abandi mu gutunganya neza imigambi bashize imbere. Ndizeye ko kuzogaruka muri aka karere nkasanga mwarateje imbere n'abandi musangiye ubuzima. Mbere yo gusozera rino jambo nagira nshimire cyane abashikiranganje ba leta y'u Burundi, aho ndavuga ujejwe umutekano mu gihugu n'iterambere mu gihugu n'ujejwe imigenderanire yo hanze. Haca nshimira cyane n'umunyamabanga nshingwa bikorwa wa OPDD, nkashimira na coordinateur ndetse n'abahanuzi banje n'abakozi bose ba fondation na OPDD. Nshimira na baburamatari n'abamakomine. Ndabashimiye kubera iki uwo mugambi mu kuwushikiriza narafatiriwe ariko naraserukiwe bihagije kandi byagenze neza. Hariho benshi bagize ubwoba ati none ninde ashobora guserukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, bavuga ko ntigipfakara. Umugambi wateguwe urabandanya, ufatirwa udafatirwa uwo mugambi urabandanya. Nashaka mu mpera amashi abari bahari bose umunsi wo kumenyekanisha bino bikorwa turi mu no munsi byagenze neza cyane. Nagira nshimire cyane kandi na Fondation Rona ingene nayo nyene yadufashe mu mugongo. Mu kuyishimira ndashimira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cya leta iharanira demokarasi ya Kongo kuko ari we yayitanguje. Nawe ndamushimiye cyane kuko yadufashe mu mugongo bino bikorwa bikagenda neza uko tuvyifuza. Ndashimiye cyane abo muri payeje, ndashimiye cyane mwebwe mwese mwagamburutse, aho babura amatari bobo nabo nyine ndabashimira kubera ntitwari gukorera muri zino ntara batabishatse, kuvuga muti genda handi. Rero turabashimiye cyane mwese, mwumve ko dukenguruka. Hanyuma ko umugambi nyene tuzoca dushigikira n'amashuri, dushigikira amashuri mu kuyarosa matera zo kuryamako. Nibaza ko mwumvise igituma nahereye kuri Lycée Ruyigi. Ubundi abo mu Rusengo bahava bagira ishari muri ihangana. Mpereye aho naryamye ku matera umwaka wose n'amezi makeya. Iyo byakunda nari gukwiragiza Ruyigi yose matera ariko ntibishoboka. N'imvura yo mu kwa gatandatu irashobora kugwa ngaha anye kujya musozi itaguye, kandi abantu ntibaca bashobora ngo imvura ntiyadushikiriye. Niko bimeze nta kundi. Rero ni kuri ayo majambo ntangarije ku mugaragaro ko twugura icese izi nyigisho. Muze mubifate nka nkama, muze muduteze iteka namwe mwiteze iteka.
nitwaronka akanya tuzohaca turabe ingene umwimbu wagenze neza. Murakoze, Imana ibahezagire. Murakoze amashi menshi. Hama mboneyeho no gushimira cyane abagiye baradukeza ku gashimwe tugiye kuronka mwishira hamwe Fondation Umugiraneza. Niteka kuri jewe natanguje fondation, niteka ku bakozi ba fondation, niteka kuri mwebwe mwese kuko igihugu gica congera mu makungu gusamiranwa. Niteka kuri twebwe rero twese. Nongera ndabamenyesha ko sako gashimwe gusa, mu kwezi kumwe nzotahukana ubushimwe bubiri. Ndashimira cyane ishirahamwe FINUAP ingene dukorana neza, ingene nabo nyine bashigikira, kandi ndashimira cyane n'amashirahamwe yose akomoka ku ishirahamwe mpuzamakungu ONU ingene tubanye neza nk'abavukana. Ibyo byose sinovyishoboza ndi jenyene. Agashimwe kamwe n'aka Fondation Bonne Action Umugiraneza kazova mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU, kandi gashimwe nako nakiwanje kubera ngo nitaho ngo amagara y'abantu. Muzokamenyeshwa kashitse, kandi muzomenye kavuye kashitse. Aho mbaye ndababwira kugira ngo mudushire mu gisabisho ngo bushimwe bwose buzoshika amahoro, tuzohure na ya nyoni yitwa Nteshe. Iyo nyoni yitwa Nteshe abatayizi nayibabwira, murayizi? Inyoni yitwa Nteshe umugabo yoba yagiye gusuma ifu, hamatashe yikoreye, kazabona inyoni itambata imbere yiwe, ashira hasi ubufu ngo agiye kuyifata ngo arose ngo ibyo kwikoza kukoza bwa bufu, yongera umusiga asubira inyuma yikoreye akagafuko. Hanyuma ya nyoni bandanya gushika naho igurukira bwa bufu asanga babutwaye. Rupa acabura ifu atahana, acabura nako kanyama ashaka kuyikoza. Sije no hahera hohera wazanye umugani. Namwe ndayifurije kutazohura n'inyoni yitwa Nteshe mu migambi yanyu yose, na cyane cyane no mugambi wadukoranije no munsi, ntimuzohure n'inyoni yitwa Nteshe. Muze mwame mubitana byose uko Imana yabateguriye. Murakoze cyane. Murakoze cyane nyene icubahiro mukiri ngaho. Nagira nsabe abari imbere kugira ngo dufate photo de famille. Abari imbere mwegere. Woba wifuza gushaza canke kubegwa, karibu cyane muri Red Velvet dugukorere izo service kugira ushobore gushaza no kubegwa. Dusanzwe dukorera kuri Avenue de la France kuri building bise Bicor. Musanzwe muyizi iyo building neza na neza ikaba iri hafi ya Mutima Bar. Dufite service nyinshi zitandukanye muri Red Velvet: makeup, manicure et pedicure. Dusanzwe ndetse dufise n'amaperike atandukanye y'ubwoko bwinshi butandukanye ndetse n'amabara atandukanye. Ushobora kuza ugakota iperike wishakiye, ushobora kuza bibaye na ngombwa ukanayigura ukayitahana mu rugo burundu. Dusanzwe ndetse dufise abakwafere bavyigiye hanze y'igihugu, abakwafere bafise uburambe muri kano kazi, ndetse bamwe bakoze za South Africa. Muri Red Velvet rero dufise vyinshi byo kubakorera, dufise service nyinshi zo kubakorera kugira mubegwe. Mwa wifuza gutwista dread zigasa neza cyane, karibu cyane muri Red Velvet. Mushobora kuduhamagara kuri ino nimero ikurikira kumbure kugira mushobore gusaba umwanya canke wifuza ko banagusanga mu rugo bakanahagusanga. 66 30 74 90. Izo ni nimero mushobora kuturondera ko muri Red Velvet. 66 30 74 90.
hama service zanyu zikagenda neza. Karibu cyane, murakoze.